dore yambonera kure ngwino hano gato ngwino nkubaze ariko ngo iwanyu ngo amajenerali ngo yagiriye boss inama ngo yagiriye Navy inama ngo bagomba ngo ntabwo bagomba kuvanamo plane. Oya reka kuntuka s'il te plaît yakwinjira mu buzima bwanje wa mushenzi ntudusubire kuntuka ivyo muri Kongo navyo uzi bihore uzubimbaze en privé tubivugane ko do A Z mugana tusubire kumvuga tuvuge politike uvuga ico dupfa nawe nakwiciye nta mushikawe nasambanije nta nyoko nasambanije s'il te plaît ndakwiyamye kuva uno munsi uzuvuge ivyo nakoze ufitiye preuve byoba byiza sinurakuze ukuvuga ibyo uri kuravuga ndiko ndabyumviriza siniko ndaguciramwo ma vie c'est pas ta vie même ta vie prive toi de ma vie s'il te plaît ndagusabye ntacyo dupfa ntacyo nakwiciye nta nka yawe nariye nta mushikawe nuriye ndagusabye senya mwiza ukaba ushaka amahoro ndagusabye n'ukuri. Good father nibari good father ntumbaza ngaho namambona kuri space yazanye ibigoryi kandi ivyo bigoryi ari byo bituma bitanga isura mbi mu Burundi. Ejo bundi yazanye ikigoryi ngo cigize imbonera kure uno musagarukanye ikigoryi ngo cigize imbonera kure kino kigoryi medali turaziranye ijana kwijana nabonye kuri titre mwanditse ngo uyoboye ngo imbonera kure ngo mu Burundi ngo yasaze kino kigoryi nikiyoboye imbonera kure kino kigoryi medali ngaho cyaragiye ngaho kirambashira ngabavyeyi ngibiki abavyeyi nta nabo ngira ngaho cyagiye kirambashira kino medali iki medali mumva kino kiravuga bino bishegu ubwa mbere ntabwo cyari gikijicwe umugore wacu yabaye avoka mu bucamanza mu rukiko uwo mugore yari umunyamanyanga medali rucika urunyamanyanga nago ngaho bica bigenda gusengera muri GGC kwa pastori Patrick murazi kibibwa vy'ipastori bihari ngaho uwo pastori ngaho Patrick ndimo ndababwira arasambana sana ni gasunduzi no mu Burundi baramuciye baramwomora uyu musari muri Kenya kubera ubusambanye bwiwe urugwi medali ruca rugenda rutangura kwivugisha indimi za champaraka ya mokoro mama je turaganira kirabizi medali kirabizi gusa twankandurunuka kubera ubwibone bwiwe ngaho mu nyuma ngo cakijijwe mugabo kibikibande medali kija mu gasho muri prison medali baragipfunze hamwe n'umugore wiwe bose bayipfungira muri prison muga kubera ubugoryi bwacu muri system yacu Burundi gitanga igiturire gisohokayo cyapfunzwe inshuro zirenga 3 aho bose bagenga ngo bagatwara muri Kongo ngo kibe kivugizi cha ambassade yo muri Kongo cishinga gutongoza no gusambanya message ama video byose ndi navyo ariko we good father nuko je nabanye ngaho abantu mirongo nje kuri space kuganira ubwo space sindayikoresha bureke gutumira ibigoryi ngaho rimwe na rimwe je imonera kure ntabwo razaka zose jewe hari imonera kure nziza ariko ntabwo iki kigoryi medali cyashobora kuba ngo ikiyobeye ngo imbonera kure mu Burundi uyu no muje sana mwe muramuzana mugatagura kuvuga ngo uvugira ngo imbonera kure uvugira ngo imbonera kure ngo mu Burundi ibigoryi nkibi bamutumira abantu bagabo bazima nkanje mende basugurira abantu nzi ngahe Burundi apana abantu ngaho bagenda bababesha reka mariki medali ngaho ndiko nababwira murabe buno burofa bwacu we mugenzi tukurikira ngaho kuri Ishami TV nizere ko umeze neza tudatinze. Kenny Claude Nduwimana muramuzi cyane ni umuntu yumvikanye ku mbuga ngurukana bumenyi iminsi myinshi atuka abatutsi abavuga ngo ni binywa amaraso avuga amagambo mabi cyane Kenny Claude Nduwimana noneho wowe n'uwitwa Medardi Muhiza byatanguye bano bantu uko ari babiri bari bamaze imyaka bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi ibiganiro byo kwambika ibara abantu bigisha amacakubiri y'amoko bitwa abavugira ubutegetsi ni kenshi abatari bake basemereye kubikirwa vya Medali Muhiza na Kenny Claude Nduwimana ariko abavuze akaba aribo bitwa abanzi b'igihugu n'ibintu byabaye cyane muravyibuka bijanye n'abantu bitwa Medali Muhiza n'undi yitwa Kenny Claude Nduwimana nivyo barafashwe bakaba ariko baratozwa ko ivyaha
kugeza ubu nico twaba turababwira nivyaba ngombwa yuko idose zimaze gutera imbere idose zabo agira ico tubabwira kuri zo tuzoza tubatumeko nkuko twabigize uno munsi. Nduwimana Kenny Claude hamwe n'ubundi yitwa Medal Muhiza. Ejo bundi twabwiye yuko amatohoza yaragitangura ubu rero amatohoza yaheze kuko mu mwanya barahava baca barungikirwa ubutungane. Muti rero bagirizwa iki? Nabo nyene bagirizwa ibi vyaha nyene bikorwa cane cane biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Ivyaha vyo kurementaniriza abandi, vyo kuremeka inteba ishushe, ivyaha vy'ubusuma. Nk'akarorero bano babiri sinaba babiri bonyene barakorana n'abandi nabo nyene bariko bararonderwa. Ngira muramwumva abantu biyita ba yigenga, akaba n'undi yitwa yigenga mu gucishiyemo akarongo ariwe mbere yahora ari izina rya Kenny Claude Nduwimana ryo yakoresha. Hariho n'uwundi bamwe bita ba King Umurundi, bajya bose n'inkozi z'ikibikaru hariho. Babigenza gute? Nk'akarorero kuri bijanye no kwiba, urumva bakora ivyaha vyinshi. No kuvuga baragenda bakaraba umuntu babona yuko afise amahera, bagaca bakoresha izina ritari ry'ukuri bimwe bita faux compte mu gifaransa, banditse ari yigenga canke King Umurundi, bagatangura bakamuvuga ko ibintu bamubesheye. Abantu bagaca bavuga ngo ni birungo, ngo n'umuceri, ngo n'umuceri ngo bashizeko, ngo ahubwo ngo kandi ngo mukanya ngo ndaza kubabwira ngo ibi nibi ngo ibindi bishasha ngo nimurindire gatoye ngo ni kumugoroba, kandi arivyo bariko baramubeshe. Bagaca bamwandikira bati burya utazanya amafaranga ya naya tugiye tubivuge. Hariho rero abayatanga ayo mahera, bagaca nizizo ya nkuru cubona zigarukira hagati batabandanye canke ugasanga bazifuse zijya n'abatanze. Udatanze baca babandanya barondera ibindi bamwandika ko mugabo bari babandi nyene ariko bakoresheje amazina atariyo atandukanye. Kuvuga kuri King Umurundi cyangwa kuri yigenga aratangura iyo nkuru akamuvuga nabi, hanyuma agacaca ku yindi agacamuvuga neza bamaze kumvikana yarishe gutyo. Rero ngira ngo hano mwabyumvise mutavuga ngo ndiko ndababesha. Ndashimira cyane igipolisi cy'u Burundi kubera cyagerageje. Muga ubucamanza mu Burundi nibwo kibazo. Iyabo ubucamanza mu Burundi ata kibazo gihari, uyu Medali abari mu mpimba. Ntabwo ari kubesha. Hari mwabyumvise kiniro kizanga ngo kiyoboye imbonera kure. Nta kino kigoryi kiyoboye imbonera kure ni gusiga isura mbi izindi imbonera kure. Burya reka ndababwire mwese muri hano ntabwo imbonera kure zose ari mbi. Ibigoryi nk'ibi vya Medali ibi nyene bibirofa ngahibi. Kandi iryo kosa ndarita ku bucamanza bw'u Burundi. Ibi birofa nibwo biza bicafuza n'izindi mbonera kure ngaho ziri mu kuri. Ibirofa nk'ibi muzara ngaho. Gumva gudufada ngari kavuga ngo urumva ngo imbonera kure gutwa imbonera kure. Izi mbesere z'abasoma n'imbonera kure. Ibi biriko buriba ngaho ngo n'imbonera kure. Mwe mwumva yuko bw'ivyivya abantu byabatembeje byabahoneje ngaho. Reka mubitse kino kiganiro cyose rero. Ndakuvuga nurigera wumva genda duterana amajambo nawe mugari bijyanye na ngaho reka rangize point ya ariko se bagiye uvuga ibintu jewe reke kuvuga uti Medali nimbonera kure uduge mugangu uyu nawe yahora muri Kongo wa mushenzi ni wari wanjanye ntabwanye batukana none we ntari kwaranduka ureze urafata singene yanditse wowe Godfather ibyakonga bizugute irete monajwe irete mo secrétaire hayaraje kusaba ijambo muri ambassade ndari mwima abatutsi bose baza nkabakira nuba abatutsi twirigwana Senyamwiza we dupfiki bivugira hanyene biherera hanyene kandi bivuge kandi nimba ari banga rimeneke cyo gute nikimeneke tugakwijambo mbwana usure kumvuga sishobora kukuvuzga nta n'uwo mwanya nta n'office ndiko ndagira analyse ya politique muri kajya karere. Imvugo ukoresha no ruri muvuga nkeka atari n'ikirundi kandi no mu mico y'abarundi nta murundi avuga gutyo. Nitwababwira ko uvuga gute rero natubwiye ndeka hari abumva iyi mvugo hari abayumva wewe utayumva wewe vuga ibyo uri kuravuga demonde
aciye kuri televiziyo abantu bose barakubonye none izo n'abandi wazizo bahaca none ko yanyagirije ibyo yanyagirije ubutungane bukabwakira we warize droit ministère public akwagiriza ha mu butungane bukavuga butereka twiga ivyo bintu maze ubutungane bukavuga buti ibi bintu nibishemeye none utubwo mu bigaruka ko nkuko umengo wombuza kuvuga we ni wofungwa gufungwa bitegura iki ikiganiro kimeze neza s'il umviriza senyamwiza ndakubwire ministère public ahantu hose bari ku isi yose baravuga bati senyamwiza turamwagiriza ibi nibi bakagushengeza hanyuma ubutungane bukaza bukiga bukavuga buti senyamwiza ndumva ikiganiro ugiye kukigira impaka reka arangize kuvuga uhita ufata ijambo ni wowe umukurikira umucalenjinge ku byo yakuvuzeho reka kumuniga n'inkari abanza nawe mvuga politike nta nzigera asubira no kuvuga reka nyine abanza arangize point wimuvugira amarangize hanyuma uramukurikira senyamwiza afungura mike yawe se mugiye gusegana ndi namwe b'abasirimu twagiye senyamwiza afungura mike yawe yahunze yari yatumye utsinze. Okay, reka nikomereze ku rugamba rwa Buvira byanka byakunda jewe simbona ni question y'umwanya parce que intambara zikomakomeye nimba barabashije kuva kuri Goma bakava Bukavu za Miyova hariya za Ngungu na hehe ivyabaye mwarabibonye sinzi ahantu bashobora gukura imbaraga zo gusubira kandi kugira resistance haji Buvira ni question y'umwanya kubera harimo n'abaturage benshi harimo na ziriya mayimayi nyinshi mugabo bizoterwa nuko bo bipanze mu gukingira idefense ya Uvira ariko je no sijera ko kesha hanini bo ihera nko muri side bagayifata Uvira bazamuka kote ya noro ireboneka ko iri sekirize hama ikindi hariho avantage y'imisozi M23 imaze gufata ubu bafashanye na twigwaneho Imana ishimwe ubu ndi kuvuga basigaye muri ya box ya Uvira mu gitondo FRDC na kidelere bateye abaturage nabo bakoraho bakoze ku muriro drone. Yes. Bantu banje iyi ngiyi ni runundu turi muri iki gitondo kabisa runundu yavuyemo iyi ni imyaka 8 tumaze mu minembwe ariko tutagera kuri uyu musozi ariko Imana yakoze muri iki gitondo sawa iyi runundu rwose umusozi ushinga cyane kabisa cyane murumva narusha ni umusozi kabisa uba hagati mu minembwe uri hano kuri uyu musozi uzi kontrola minembwe yose ngaha neza turahageze ibyo nababwiye ngo abantu aha niho ngaya mabasha tuyarimo kabisa ibyo nababwiye yes imyaka 8 ugera hano ngaha bakunzi b'umurenge maze murebe akazi karakorwa abana ntibajyanye yes ngaha ni muri runundu hano aha ni muri runundu turi yes ngaba abana bigwana ngaba kabisa aha hejuru turi muri runundu hejuru ngizo manteni hasi aha ni hasi kabisa muri sante ngiyo runundu ngiyo iyi ni minembwe yose haracyari kare cyane ntiyaboneka ariko abahazi barahamenya ngiyo na za Kabingo bakomeza ukageza imirimo yes twarababwiye tuzabereka uko buca nuko bwije umurenge
imyaka 8 twari tumaze tutagera kuri uno musozi mu ndebera ibyishimo abasore bafite twababwiye se aha ni Murenge aha ni Murenge none hasi Murenge se twahigereye imbere kabisa ku ntambara ku murongo wa mbere niho turi murebe murebe yes babonye abasore none abasore birwanaho murebe mundebere none 5 kuri 5 yes niho mu bisanga muri runundu yes yes none turashaka kwinjira muri madege none yes mugumbaho utari Murenge abakuru b'umusozi yes kawa ayo masasu ni centre ayo ngamamwe ni centre muri brigade aho ngaho dore ngijya runundu twari turi mu ngiyi haruguru iyi runundu centre aho iri kuri brigade kuri eta major numwe intambara iri narababwiye zambagerera ku rugamba imbere ku rugamba ku murongo w'imbere aha niho turi kabisa reka twegere imbere mbereke uko murabona na mountain na aho ngaho muri brigade ngaho mwimvire ngaho muri brigade ngaho ko murabona inyata za gisirikare aho ngaho aho ni muri brigade mu gitondo kabisa niko nababwiye FRDC niyo yateye ingabo zirwanaho abirwanaho babazaho nk'ejo babereka ko batojwe ngabo kabisa ngaho imbere ku rugamba ngaho mbereka aho intambara iri kubera unyine ngizi ndake ngizi imbere ku murongo w'imbere ku rugamba nuko FRDC yakoze kuri twirwaneho iyikoraho nk'ejo twirwaneho ikomezanya neza ikuramwo defense yabo ya mbere ya runundu kandi iyo defense ntiyari yoroshe nayo kugezaho babagaje muri brigade nkuru muri eta major ubu nyine ni mwe murwanire ngaho mwiyumvire mwenyine hano ntibyoroshe no gufata ino video no kuyifata ku miguruko kabisa kuko aho umuntu ari naho ni hatari mwumvise aha ni mu jisho abirwanaho ngo ati uyu munsi turarara muri centre mugoroba tugomba kurira muri centre niko abirwanaho batubwiye ngo uyu munsi ntibafite gusubira inyuma
Angani muri eta major za brigade. Muri eta major ya brigade. Aha niho turi. Ivyo ni ibintu upe kwese. Bihavuye. Reka dukomeze turebe. Dukomeze muri imbere. Izi ni za antene naberetse kuva kare. Iyi ni brigade tugezemo. Takindu. Iri he? Iraha. Barayifite. Reka tuyirebe. Basize ibintu byose. Ibi ni ibintu. Iyi ni kompora. Oya, cyangwa iyi ngiyi ni icyuma cy'imbunda. Iyi ni kompora. Si. Iyi ni kompora. Iyi ni eta majoro turimo. Iyi ni eta majoro. Aha ni muri eta majoro. Ya FARDC. Muno? Umunota ku munota. ari nako kantumye ka nyuma bazuza baba surprise n'ibintu bivuye mu Burundi. Eske mu Burundi bari bafise ivyo bintu vyo kuba supplyinga kugira bagire izo resistance? Nimba batabikoze Goma, batabikoze Bukavu, abantu bananiwe gukura ibiziga vyabo muri Kongo, sinzi ko bagifise umutima wo kugwana, parce que abasoda b'u Burundi no munsi nta motivation bafise. Peut-être bazanye babana babo bimbonera kure, nabo bajya bana ntitubifuriza kuja gupfa no kuja kubarungika kuri Songoye. Sinzi yuko abarundi bazosubira kandi kwemera ko bafata abana babo bakaja guherera muri Kongo. Abo bamaze guhamba ni benshi, nabo batarabona ibiziga byabo ni byinshi. So ijya ntambara ni question y'umwanya. Uvira nta mpamvu nimwe mbona ifise yo kuresista, nta n'ibikoresho bafise byo kuvuga ngo zotuma babakura hajya muri Uvira. Ubu sinzi ba medali bafise amabinga manini, nta n'ikiza bakwikora, n'imiti ntibayifata. Yesu we, indaya mbaya barashobora kubatwara hariya akaba ari washobora kuja gusheta imitwe yabo kugira turabe ko hari ico bofata kugira badefande ivyo bivye, nayo kudefanda igihugu tavyo bagishoboye. Urakoze. Aho rero buvuga ivyo ufite amabinga, uvuga amabinga, uvuga amazuru, uvuga igikiriza, hari abavuga inda. Ibyo ni bisanzwe mugabo. Ibijanye na Kongo nukuri ndagusavye se Nyamwiza ubihagarike, kuko sauf ufise ikintu uvuga uti medal muri Kongo ndamushinja ko hari abatutsi bagiye muri ambassadeur nka kubakira, hariho umututsi yaririye ikintu jewe muhira iwacu Burundi medal yankoreye iki, ibintu bigaragara pana ibivugwa ku ma media. Voilà. Kandi ndamahoro ntaco bitwaye, naravuzwe nawe uzovugwa canke n'uburavugwa, ariko tuganira ibintu mo frere vy'igisoda. Eske burya uri umusoda kuvuga intambara nk'umuntu nk'uwasubiriye makanaki nyakwigendera makana yitwa nde Godfather ijya ntwari yeruka gutaha. We uje ngaha gushinyagura rero, uje ngaha gushinyagura uvuga makanika. Okay, yitwa makanika. Wewe nabivuze ni intwari yakoze ibyo utazopfa ukoze. Makanika ubizi gute? Wewe ubizi gute? Uranzi wewe uzorinda upfa udakoze ibyo makanika yakoze. Makanika yataye umuryango prido 10 ans, aheba umugore, aheba abana, aheba ibyoshe. Wewe nk'ubusanga uhaze umuceri
usanga uhaze igikoma uriko uradahwa ngaha I feel Peter. n'undi munsi na- ntuzongere kuvuga iryo jambo mu kanwa kawe, mugire ibindi mukiniraho n'undi munsi ntihazagire, muzakinire ku bindi n'ikindi gihe muzakinire ku bindi, mujye mukinira ku yandi mazina. I Burundi mufite abajenerali, mufite na perezida, mufite abanyabigwi, nimuze muvuge ku yandi majenerali, muze muvuge kuri Adolphe wamaze abantu i Burundi, nawe yarapfuye, n'umujenerali w'iwanyu. Gasopo, mufite abarundi bakomeye i Burundi. Ndabasabye, ndabizi papa sia, muvuge ku bajenerali b'i Burundi, ndabasabye murakoze. sawa. Komeza ijambo ryawe. rero ibintu bijanye n'urugamba, urugamba nturutangura uno munsi ugaca uja ngaho ngo ntarutinze nka wa muntu aja kugurisha urushato rw'ingwe. mwashaka rero barasanire mu bantu, muce mutwagiriza Abaye bantu, jenoside. abaye bantu. aho twaciye atari abantu ni mwashaka murasa abantu i Bukavu, mwashaka murasa abantu muce muvuga ngo n'abasoda Burundi babarashe muhendande. ubwo bwenge aho mwabucuraranga twari munsi y'urujo, icyo ni gipatsa. ubwo bwenge, iyo strategy mwari mwibagiye, mwibuza ngo tugwanire Bukavu. Uretse gato, niba mwari mukaze mugatinya, uretse gato, none ruva ngo intambara ibaye mu Burundi mwahita mwiruka. None ni mpuwe mwatugiriye kubona mutaradutera. Niba mwaragira impuhwe abanyamahanga, oyanyitsura mbega aho mwavugiye ko Sende David Darimbi ari leta mbi n'ibiki, ni mpuwe mutugirira? Mbwira ko ari mpuwe mwatugiriye. Injira turabe Gatumba, subira injira Gatumba. Egere wewe urazi bita operation Kiriba, urayizi? Operation ki? Kiriba urayizi? Iyo ni ikibimbwira numve. None wumva uzi kugira nkete none ntimubusaba mve ntura muri Kiriba. Umva nkubwira Kiriba Hondesi hamwe hari igikaju. Ikibazo rero uvuga Kiriba Hondesi niho batwaye imbonera kuri kugira training. Oya sivyo wese Nyamwiza, nibyo ari Nyamwiza muragaruka mwaha igikaju. No tuzobemera ko muri abagabo. Reka igisoda cy'u Burundi kirapanze neza, nta ngorane, kirimo abahutu n'abatutsi bose bumva cyo kimwe, kuko nagenda babwira ikintu kimwe mbere mutari muzi. Umututsi wese ari mu Burundi si umututsi, ni umurundi, ni umupatriote, kuko nacyo mutakoze kugira mu bakure mu gihugu, barabankira. Umuhutu ari mu Burundi atifatanije na Nzabampema ngo ahumwe n'umupatriote, ivyo vy'abahutu mwirirwa muravuga n'abatutsi bitumariye iki? Bitungura iki? Abatutsi bari ngaha n'intwari, barase gushera, barase gukwirikira ubwije. Uno munsi bagwaniriza umwasi hamwe n'abahutu. Abahutu bari ngaha. Umva nkubwire wa mugabo we, umva nkubwire, tugaruke tuvane muri propaganda zawe z'i Burundi, tugaruke mu ntambaro yo muri Plane. Ntabwo nkwemerera. Ubu ugiye gufata abantu 500 banjye hano, iyo audience yanjye uyikoreshe mu nyungu zawe bwite kavuki. Tugaruke mu ntambara yo mu kibira. Godfather Vana mu moko. Uretse gato nabihezi umbugije ncampeba meda tugaruke mu gisoda, tugaruke ukuntu Kongo babanobye, ntiwongere kunzana mu Burundi n'ibyamoko. Iyi space ntabwo ari, uretse gato, iyi space ntabwo ari i Burundi, noneho mbabarire imipaka kandi none hano hewe unyuma nahevye basereka mbandanye mvuga nahevye. Ntiwongere, urumva hari ukuntu uzitomeka mukatuzana ngo ngenge bya garuka muri Kongo, tujye muri Kongo kandi bice muri Kongo. Antuka wewe Godfather nagira nkubwire nkamwe je n'abandi umutegetsi atanga ikintu, we no guhaye ikintu ukaza kuvugira ugatwara nka RTNB cyangwa ukavuga ku radio ngaho i Burundi. Anyway, rero uretse no kuyivugiraho niyo wahima ngo nyiyobore erega onde ngo muzampaye muri documentation mu nkuremo inzara.
Takimana sero kingira abanyagihugu si yo gukora ivyo. Izo nuzizi iyo ziri ayo nabonye zakoreye ukuntu muri Kizito. gukubita uwahoze ari visi perezida, ni visi perezida ni perezida, nabonye ukuntu bari kumunoba bamukubita. Uzi ko umurundi agukubita gusekera ngo hewe Ubu urabaza gamuta Kizito. uretse gato ngo hewe Urabaza gano Kizito Mihigo. Ari kigabo rero kivugana waje ngo bifite ingengabitekerezo ariko se wagihamba we. Reka nkubwire ikintu kimwe rero, ibyo bintu byawe bya tribalisme zani n'induza ibintu mugira Metse ndakubaza nyamwiza yabizanye. ese reka Metse nyamwiza nkubaze yabizanye. reka nkubaze ikintu kimwe Ahubwo Metse. budefinisa hejuru uvuga uti uvuga iby'ubwoko atavamwo. Ubutuku wundi atavamwo niho sawa. Tukakora tubyumva kumwe. Reka tugaruke gatoya muri Kongo kandi ntuzi ikibazo rero umuntu agwa realite ukarakara siko bimeze. Ariko reka mbaze iyo mukubiswe na M23 Ntibiraba. buretse gato Ntibizopfa binabaye. Bajya bana. tugende gake barya abana Na sababu yaratunaniye. Twe turaribwa ntiturika. Bambe ntituribwa. Urabaza umurundi aragata umve arahagama ngaho nta M23 urabaza nta M23 iragwana na FDN. uburetse gato none uburetse gato muzahunga gute? Umva hano byagenze umva tuvi Burundi tuhunga tujanye mushaka duhu niko ari igitoro bakinyegeje aha bafise amastock muzahunga mute? M23 iraje muhizi M23 inyuma yawe none umva igitoro none ba ministre by'igitoro cyane va umva hano umva ndakubwira umva gato uburetse gato igitoro cinjiye mu Burundi kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe yo twari dufise reserve y'amezi ane tutaguze ikindi gitoro yo nyamara niva ni n'umwana mwiza ahubwo ayobora abadashobotse. Reka twumve mugabo kiri hehe kujya abanyegeza amadevize yuzuye ngaha mu Burundi yo niko ari igitoro bakinyegeje aha bafise amastock yo perezida ihanga police mukoriki ye baba police namwegera umugwiza kandi watubwiye ko igisoza cyanyu gikora none perezida ari kwibaza police mubaye